Muy buenos días, amados hermanos. ndabaramukije cyane bakundwa bene amigos data presentes inshuti zanje acá muri en hano Panamá aha muri Panama. es realmente una gran Mu by'ukuri bendición n'umugisha y ukomeye privilegio muy grande kandi para mí n'ihirwe estar con rikomeye ustedes cyane kuri jewe kuba kumwe en esta namwe ocasión muri aka kanya de hoy jueves uyu munsi ku munsi wa kane 13 de 13 z'ukwi 11 de este año. uyu mwaka 2025. ibihumbi 2025. Ya han pasado kugeza unos ubu haraheze nk'imyaka 13 nka 13 desde el 2012. guhera mu bihumbi Que fue la 2012 última vez que estuve acá yabaye inshuro ya nyuma aho nari ndi con ngaha ustedes. ndi kumwe namwe naho twaza turahaca Pasadita haciendo escala. turengana haba nka esikare tuje ku kibuga Pero yo creo cy'indege que ha sido el país ariko donde nizeye más ko hemos cyabaye visitado porque igihugu hacemos twashoboye escala aquí. kugendera cyane kuko dukunda gukorera Así ama que esikare por ese lado, kuruhukira ngaha rero k'urwo Uno ruhande ve que, umuntu arabona la parte donde uno igice puede decir cy'ibijyanye que cy'aho naho umuntu ashobora kuvuga menos ha visitado ari ahantu umuntu yagendeye gake gashoboka bivanye n'umwanya twahamara ariko turabye dusanga ariho twagiye turagendera cyane kuko dukorera ama esikare ngaha muri Panama tuharuhukira. Imana ihezagire ihanga ryo muri Panama abahabaye y que Dios kandi siga preparando este Imana pueblo ibandanye itegurira ihanga para obtener las promesas kugira en ngo este tiempo rironke final, isezerano muri iki gihe cya las nyuma. cuales Dios Amasezerano tiene en su programa ay'Imana ifise mu nteguro para cada yayo uno de iyafitiye umwe wese wo muri y el twebwe pueblo de Panamá kandi ihanga ryo muri Panama tiene una representación muy importante en el reino riraserukiwe ngirakamaro cyane mu bwami bw'Imana nuko rero mu bwami bw'imyaka igihumbi no mu bihe bidashira hazoba harimwo abanyapanama en este tiempo ari bo muri iki gihe cya habían nyuma recibido bari barakiriye y la llegada del Hijo del Hombre con sus ugushyika ángeles, k'umwana w'umuntu o sea, n'abamarayika en el biwe milenio, ni ukuvuga mu cuando kimpumbi estén allá, igihe bazaba ariyo bari habían recibido en la tierra. bari barakiririye la ku venida del isi Señor. ukuza k'umwami. Por consiguiente, rero mu yandi majambo yo les digo ndababariye que ustedes ko estarán mwebwe muzoba en el milenio muri mu y en la kimpumbi eternidad. no mu bihe bidashira O sea, ni Panamá ukuvuga Panama estará en el milenio y en la izo eternidad. biri mu kimpumbi no mu bihe bidashira. ¿Y saben por qué? none murazi igituma Por ustedes. ni kubera mwebwe O sea, ni el pueblo ukuvuga panameño, ihanga ryo muri Panama este país iki es gihugu bendecido por ustedes. gihezagirwa ku bwanyu ku bw'abatoranijwe. Buscamos una escritura turondere allí icyanditswe en el Apocalipsis, mu byahishuriwe Yohana en el capítulo 14, mu verso 6, kigabane cya 14 umurongo wa 6 donde nos dice: ahatubwira hati vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el kandi mbona evangelio umumarayika eterno wundi aguruka yatiriye ijuru afise ubutumwa bwiza butazoshira bwo kubarira ababa ku isi n'amahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose. Ahí dibuja una estrella de aha David a la aracapura ku derecha inyenyeri ya y Dawidi escribe iburyo Zacarías akandika ko 4, Zekariya 4 Apocalipsis 10, ibyahishuri del Yohana 1 al 11 11 y kugeza kuri 11 11 del na 13 11 gatatu kugeza kuri 14 diciendo a gran voz: avuga n'ijwi Temed a rirenga Dios ati mwubahe Imana dadle gloria, muyihimbaze porque la hora de su kuko igihe juicio cy'amateka llegado, yayo y gishitse adorad aquel musenge que hizo el iyaremye cielo y la ijuru tierra, el n'isi mar, y las n'ikiyaga fuentes de las n'amasoko aguas. y'amazi. Y dibujó otra estrella de acapura ku David yindi ahí a la nyenyeri ya izquierda. Dawidi ngahe bubamfu El enviado a predicar uwarungitswe kubwira ubutumwa amahanga yose indimi zose n'abami bose. murashobora gufata ibyicaro byanyu para predicar, kugira ngo havuge ubutumwa bwiza bw'ubwami. pues tiene que ser un predicador. rero ategezwa kuba ari No umuvugabutumwa. puede la Biblia decir que Bibiliya ntiyoshobora va a estar kuvuga llevándose a cabo ko esa predicación hazaba hari a todo pueblo, kuvuga nación, ubutumwa ku mahanga yose amoko lengua, yose tribu, n'indimi zose si no hay una voz. hatariho ijwi. Siempre en cada edad, buri gihe en muri cada buri gihe no muri dispensación, buri kiringo hay una voz. haba ¿Y hariho cuál es esa ijwi. voz? none iryo Pues jwi es ni irihe? la voz del enviado ni ijwi riba ari ijwi que ry'uwatumwe Dios tiene en cada uw'Imana iba ifise muri buri Porque gihe. Amos capítulo kuko 3, Amosi verso ikigabane 7 cya nos gatatu dice: umurongo w'indwi "Porque haratubwira no hará hati nada el Señor kuko sin umwami uhoraho antes ntacyo leer azokwigera akora atabanje sus kwibira siervos, akabanga abasabyi sus biwe profetas". abo avugisha. Por consiguiente, rero mu yandi el majambo evangelio ubutumwa bwiza tiene que ser traído butegerezwa por medio kuzanwa de un profeta. biciye mu muvugishwa. En el mensaje mu butumwa recibiendo al bwiswe ngo enviado de Dios y kwakira sus uwatumwe bendiciones, n'Imana n'imigisha yiwe que fue predicado el bavuzwe 16 16 de septiembre z'ukwa 9 mu del bihumbi 2009 2009 muri Veracruz, Veracruz, Mexique. nos dice:
haratubwira hati Kristo yaravuze ati kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzovugwa bubera ikimenyetso amahanga yose. Buzovuga ubu butumwa bwiza bw'ubwami bubwirwa amahanga yose kugira ngo bibabere ikimenyetso iherezo rike riza. Matayo 24 umurongo wa 14. Matayo ikigabane cya 24 umurongo wa 14. Kandi nimba buzovuga ubutumwa bwiza bw'ubwami bukabwirwa amahanga yose kugira ngo bibabere ikimenyetso intahe haci hazi iherezo, rero ikimenyetso kiranga ukuza kw'iherezo ni ukuvugwa k'ubutumwa bwiza bw'ubwami. Ku bw'ibyo rero hategerezwa kubaho igikoresho cy'Imana kiba kirimwo mpemu yera ariko aratuvugisha tubwira ubutumwa bwiza bw'ubwami. Ubutumwa bwiza Yohana Umubatizi yatanguye kuvuga be na Yesu. Rero murabona ko kugira ngo havugwe ubutumwa bwiza bw'ubwami hategerezwa kuba hariho igikoresho. Nimurabe muri Luka Mutagatifu ikigabane cya 4, ngaho haratwereka umwe mu mirongo aho twabwiwe kuri wa mwigisha akomeye, umurabi akomeye wo muri Isirayeli, yahagurukijwe hariya muri Isirayeli, yitwa Yesu w'i Nazareti. Nimurabe turabwirwa mu kigabane cya 4 muri Luka umurongo wa 38 ukabandanya, haravuga ati nuko Yesu ava hasi arasohoka ava mu isinagogi yinjira mu nzu kwa Simoni, kandi inabukwe wa Simoni yarafashwe n'umururumbo ukomeye, baramumwingingira, amuhagarara iruhande akankamira umururumbo urazima. Avyuka uwo mwanya arabazimana. Kandi ku kirengazuba, ni ukuvuga hamaze kuba ku mugoroba, abari bafise abagwaye bose bagwaye indwara zitari zimwe barabamuzanira, abarambika kw'ibiganza umwe arabakiza. Rero nimurabe aha habaye mu kuza kwa mbere k'umwami. Naho no mu zindi ncuro we atategezwa kurinda gushira amaboko ku bantu, kubarambika kw'ibiganza, ahubwo we yaravuga gusa ijambo, ingwara igakira. Cyangwa nimurabe akazura byongeye uwari bo yavuye mu mubiri, nka wa mukobwa wa wa mugore yari yapfuye, bari bamujanye. Murabona yaramubariye ati vyuka. Lazaro nawe nyene yaramubariye ati Lazaro sohoka. Ntiyategejwe kubarambika kw'ibiganza. Nimurabe rero baramuzaniye abagwaye. Kandi mwebwe mwitegereje mu gushitswa kw'iyerekwa ry'ihema, mwebwe murashobora kubona ngaho muri cya gikorane icyo yabayemo, kuko we yarabaye mu gikorane kimwe. Ntituzi ngo ni bingahe byari byamaze kuba ubwa mbere n'ibindi ko bingana by'inyuma y'ico. Rero ni nka bya bindi nyene bigizwe bishasha. Hariya hariho abantu bakeneye gufashwa, abantu nka wa muntu yinjira aryamye ku gatanda k'agakinga, uwundi nawe yagendera kuri bekiye, ni ukuvuga yari afise ibibazo mu maguru cyangwa ikirenge n'ibindi. Murabona barazana abantu bakabajyana mu kibanza kanaka. None niko babajyana muri ico kibanza, ni iki gikabura abo bantu ngo baze muri ico kibanza, haba ico gikorane, batonda umurongo, baheze bace muri ico kibanza mwako kumba kibanga mu kumba gatoya, hanyuma hakaboneka inkurikizi z'ivyabaye igihe muri Data Branham abibona. Yabonye abantu bakize binjiye bagwaye, bari mu bafise imibereho kanaka, nka wa mugore yabavuga ngo yari amaze imyaka 20 aryamye ku musego. Umunsi umwe tuzomenya ngo uwo ninde, tuzomenya wari we, kuko ni umwe mu bo yabonye, n'uwo mugabo yagendera kuri bekiye. Rero murabona ko bose baranyiganyijwe n'ikintu kanaka. Hari ikintu cyabakuruye, hari ikintu cyabandanije kiba, harabaye ikintu cyari ko kiraba, aho byumvikanye ko mu kibanza kanaka hari ko harakorerwa ugukiza indwara, kuko byose biba mu buryo bugenda burakura. Na cyane cyane mwibuke ko kiba ari mu gihe cy'agafyondo cy'ibibazo.
ni ukuvuga nta nkeka muri uwo mwanya ibintu byabaye bigoye cyane mu bwoko bw'ibiremwa abantu, ibitaro byuzuye, atahari aho kujya. Rero umuryango umwe rudende wo gukira, turi ko tuvuga mu byo byo gukira indwara, kukaba ari kubajyana muri icyo kibanza. Rero mwibuke ko yavuze ko ibyo byobaye biriko birisubiramo mu bibanza byinshi. Ese Panama nayo nyene cyoba ikibanza kimwe aho kugukwego kwa gatatu kogira inkurikizi nk'uko kuriko kurahagira ko inkurikizi mu buryo bw'impwemu. Kuko ni murabe mwebwe mwashitse ngaha muri ko murondera iki okugukira ko mu buryo bw'impwemu, murabona. Kandi turakoraniye hamwe twese turi kumwe, twaje mu kibanza kimwe kugira ngo twakire imigisha, amagara meza, gukira ko mu buryo bw'impwemu no gufadikana ko. Ariko vyose bitangura mu buryo bugenda buratera imbere, murabona. Aravuga ko ibitangaza bizoba ari ibitangaza ku rugero mpuzamakungu. Ni kuvuga ko ibyo byose ibi byose bizoshika ku mubumbe w'isi y'uvugagera, kuko bivuga yuko ugukwego kwa gatatu ariko ubwo bamaze kuzimira ubw'ishengero, inkumi z'ibijuju no kubw'umugeni, nta nkeka no kubw'ibihumbi 144 aribo binjira muri cya gice cy'ibijyanye n'abo mu isi muri rusange. Rero murabe, rero mwibuke ko umuntu igihe yaba asohotse ntiyaba azi icyabaye. Ntibivugwa ati yandambitse ko ibiganza, ati yavuze ijambo, avuga ikintu kanaka, yinjiye asohoka yakize. Iryo banga rimenywa gusa n'igikoresho icy'Imana muri iki gihe cyane muri kirakoresha kugira ngo ntihaduke ukwigana, kuko se kibino wigana kandi byose yifuza kuvyigana. Ikintu cyo cyose sabonye we acagomba agenda arigana kugira ngo ihanga ry'Imana ribona ibintu nyakuri rivuga ati nka bya bindi nyene nk'umwe kanaka nawe ariko arakora, nka bya bindi nyene Gamaliyeli yavuga igihe we yari incabwenge cyane. Ni ukuvuga aho yarashizemwo ukwiyumvira ati nimurabe, nimba ibi bintu atari biva ku Mana ibizozimangana. Mwibuke ibyabaye, hari haraje Teuda na Yuda, ibintu byariko biraba bimeze nk'ibi, byasa nk'ibi, byasa n'ibyo abigishwa bariko barakora hariya. Ati none habaye iki hanyuma? Byarazimanganye, ntibyashitse ku kintu na kimwe. Ariko nimba bari biko biva ku Mana, vyiza reka tubyihoze. Uko no kuba umuntu w'incabwenge, ati reka tubyihoze, ntiduhave dusanga nimba ari biva ku Mana two kwisanga turiko tugwanya Imana. Kandi uwihanga Imana niwe mwansi akomeye cyane umuntu ashobora kuronka, kuko Imana uko byoba byose itegeza gushitsa integuro yayo. Ntacyo bitwaye kuba abantu bitobahimbara uburyo bw'inyenyeri kirayishitsa, buri gihe yo izokwamishitsa integuro yayo. Rero nimurabe rero we ngaha igihe bari bamuzaniye abantu, bivuga yuko ibyanditswe biravuga ati arambika ibiganza kuri umwe arabakiza, kandi n'abadayimoni bava muri benshi basemerera baturi umwana w'Imana, arabazibiza ntiyabakundira ko bavuga, kuko bari bazi yuko ari Kristo. Nimurabe warandika ko ngaha bari bazi ko ari Kristo, aracapura ku inyenyeri ya Dawidi, no ku murongo wa 14 iburyo aracapura ku inyenyeri ya Dawidi, arandika ko baba n'abamarayika baba n'abadayimoni ntibahabwa ukubwira ubutumwa abantu, kuko bitegezwa kuba bishingiye mu rutonde rw'Imana, bitegeza gukorwa biciye mu gikoresho igitwikirizo cy'umubiri. Rero nimba idayimoni itemererwa kwigisha wibwira ubutumwa abantu, kandi iyo dayimoni rero iyo yambaye umubiri, kuko iba ari imwe mu bunini bwa gatanu, aho naho nyene uwo muntu ntiyemererwa kuvuga ubutumwa ngo abubwire abantu. Aho ihanga ritegerezwa kuraba ngo ni mwemi yihe uwo mwungere imurimwo cyangwa uwo mukozi w'Imana, kuko ibaye ari mwe mu buringane bwa gatanu, mwebwe murashobora kubona bishingiye ku vyanditswe ko uwo muntu atemererwa kuvuga ubutumwa. Rero
arabandanya avuga ati kandi ijoro rikeye arasohoka ajya mu gahinga, ishengero riramurondera, bashika ahari bageza kumubuza ngo ntave muri bo, maze arababwira ati nkwiye kuvuga ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana no mu bindi bisagara, kuko ari cyo natumwe. Nuko avugira ijambo ry'Imana mu masinagogi y'i Galilaya. Yari yarungitswe kugira ngo yigishe ubutumwa bwiza bw'ubwami. Rero murabona, uko ni nk'uko ngaha twabisomye mu Byahishuriwe Yohana ikigabane cya 14 ko uyu mumarayika arungikwa atumwa kuvuga ubutumwa bwiza. Rero arabandanya avuga ati nyuma Kristo amaze kubambwa, abigishwa baciye batangurana na Petero mutagatifu batangura kuvuga ubutumwa bwiza bw'ubuntu. Aho niho bwari bwahagarariye ukuvugwa k'ubutumwa bwiza bw'ubwami. Hacatangura rero kuvugwa ubutumwa bwiza bw'ubuntu, ubutumwa bwiza bw'agakiza kacu, ubutumwa bwiza bwo gucungurwa, ubutumwa bwiza bw'amahoro. Ariko ubu naho mu gihe cy'iherezo hazokongera gusubira kuvugwa ubutumwa bwiza bw'ubwami. Nuko rero mpwemu yera azoba ari mu muntu kanaka ariko arabwira ishengero ryiwe, ariko aravugisha n'ihanga ry'Abaheburayo kandi abwira amahanga yose. Nuko rero nimba biba biciye mu gikoresho uko mpwemu yera yovugisha ishengero ryiwe n'ihanga ry'Abaheburayo, rero ni ukurondeza icyo gikoresho aho kiri. Ntiyoshobora kuba ari umwe mu ntumwa zamaze kugenda, kuko bo igihe cyabo cyararangiye, baragiye kuruhuka. Nimurabe ku rupapuro rwa 22 mu gitabo cy'imirongo, umurongo 181 haravuga hati amazi y'urubanza y'igihano yatikije, niyo yatikije uwutizera. Ayo mazi nyene yajyanye Nowa mu mutekano, kandi ubutumwa bw'inkuru nziza arandika ngo bw'ubwami nibwo buzotikiza ubutizera, nibwo nyene buzojana ishengero mu kuzamurwa imbere y'uko ibihano bigwa. Arandika ko ngaha ngo ubutumwa bwiza bw'ubwami, ubutumwa bw'inkuru nziza y'igihano. Yesaya 61:1 kugeza kuri 2 ni ubutumwa bwiza bw'ubwami, aribwo buza buzanye imigisha, buzanye n'imivumo. Nayo azana n'imigisha n'imivumo. Arabandanya avuga ati nk'uko ubutumwa bwiza bw'ubuntu, ubutumwa bwiza bwa Kristo bugenewe amahanga yose, ababa ku isi bose, ubutumwa bwiza bw'ubwami nabwo nyene bugenewe ababa ku isi bose. Muri Luka mutagatifu reka dusome mu Byahishuriwe Yohana ikigabane cya 14 turabe ngo ninde uzoba ari uwatumwe n'umwami Yesu Kristo ari mu mpwemu yera kugira ngo avuge ubutumwa bwiza buhoraho, ubutumwa bwiza bw'ubwami bubwira ababa ku isi bose, kugira ngo tumenye ngo ninde tuzokwakira nk'uwatumwe n'Imana muri iki gihe cya nyuma. Kuko hariho abavugabutumwa benshi, ariko ngaha mu byanditswe harimo umwe azoza ariko aravuga ubutumwa bwiza bw'ubwami abubwira amahanga yose, kugira ngo bibere ikimenyetso amahanga yose. Nuko rero iherezo rike riba. Mwibuke ni muri ubu bwavuzwe mu 2009, kandi we mu 2009 mu uwo mwaka nyene yaravuze ko igihimba cy'isaha cy'agacerere kugeza n'ubu kitari bwatangure. Nuko rero kugeza n'ubwo ubu bukozi ntibwari bwatangure kuba buri ko burakorerwa muri icyo gikoresho. Kugeza n'ubwo mu gikoresho Imana yoba iriko irakorera muri icyo gikorwa. Rero mwibuke ko byose byatanguye mu buryo bugenda buratera imbere, nk'uko byabaye mu kuza kwa mbere k'umwami, guhera ku munsi aho Yohana yabatiza Yesu. Murabona, uwo yarakoze ubukozi bw'imyaka 3 n'igice, hanyuma amezi 6 ya nyuma yarakoze ubukozi yarazwe mu mwuzuro. Rero aho ni mu gihe turiko turabiraba dushingiye ku iyinga rigira 70 ryo mu buvugishwa bwa Daniyeli, ariyo ari imyaka 3 n'igice ya mbere. Hanyuma naho hariho ikindi gice, kuko iyinga rigira 70 ryarahagarariye hagati, hariho rero igice cya kabiri gihwanye n'iki gihe cya nyuma. Ni ukuvuga ko ubukozi bwa Yesu tubufatiye guhera ku myaka 29 n'igice,
más o menos alrededor por ahí, nko ku iyo myaka que comenzó su ministerio. ariho yatanguye ubukozi bwiwe. murabona ihanga ry'abaheburayo ntibari bazi bake cyane, nibo bari bazi uwo ari we. no guhera ku myaka 12 kugeza kuri 29 n'igice ntihamenyekanye na kimwe. Bibiliya ntivuga na kimwe ku bijyanye nawe, ku byabaye, ariko tuzobimenya. Ibintu byose byabaye muri icyo gihe ari byo byabaye mu ibanga, gutyo nyine byongeye no mu kuza kwe kwa kabiri. ariko murabona igihe ubu muri iki gihe ubu igihe kirashobora kuba kirekire cyangwa kikaba kigufi. ni ukuvuga tugereranije n'ibihe byo muri kahise, by'ibyabaye muri kahise, byose biba mu buryo bugezweho bushasha. nyamara barabananya avuga we ngaha, ndi mu butumwa bwiswe ngo ukwakira uwatumwe n'Imana n'imigisha yiwe ajazanye. we arangije ubukozi bwiwe, nuko rero hazoca haza iherezo ku bintu byose bitegereza gushika ku iherezo ryabyo. ku rupapuro rwa 41 mu gitabo cy'imirongo, umurongo w'amajana 333 haratubwira none ni ryari ubutumwa bwiza busubira ku Bayahudi? ni igihe umunsi w'umunyamahanga uba urangiye. arandika ngo ikiringo cy'ubuntu. ubutumwa bwiza arandika ko ubutumwa bwiza bw'ubwami buriteguriye kujya ku Bayahudi. iyaba gusa nari nshoboye kubigisha akantu kimirije kubera ngaha nyene kuri uyu munsi bigiye kuba, bigiye gushika nitwinjira mu gihe cy'ishengero. icyo kintu gikomeye cyane rero kigiye kuba, kizocitsa n'ibiri mu byahishuriwe na 11. hazohaguruka abo bavugishwa n'Imana babiri, Eliya na Mose, basubire ku Bayahudi ku yindi nshuro. ibyo turabyiteguriye, byose biri ku rutonde rwabyo, turiteguye. ubu butumwa bwo mu banyamahanga nk'uko Abayahudi babuzanye mu banyamahanga, abanyamahanga nabo bazobusubiza inyuma mu Bayahudi ku yindi nshuro, kandi izamugwa rizoca riba. arandika ngo abanyamahanga Mose na Eliya barashyira ubutumwa Abayahudi, kandi izamugwa rizoca riba. kuko ni mu banyamahanga niho ubu bukozi bwa Mose na Eliya bwobaye buri ku iherezo ry'igihe. hejuru y'umurongo 13 amajana 333 wo twasomye arandika ko byongeye ngo umunsi w'abanyamahanga bingana ikiringo cy'ubuntu. arandika ko kandi ngo Mose na Eliya. arabananya avuga ati ubwami bw'abanyamahanga butegerezwa gushyika ku iherezo, kuko ubwami bw'Imana bugiye kwimikwa ku isi, ubwami bwa Mesiya. kandi ubwami bubiri ntibazohabera icyarimwe ku isi. ubwami bwa Mesiya buzoba ari ubwo ku rugero rw'isi yose. byashyuye na 14:6 kugeza ku w'indwi haravuga ati, nicyo cyanditswe twasoma ati, mbona uwundi mumarayika w'inkomezaguruka yakirije afise ubutumwa bwiza butazoshyira bwo kubarira ababa ku isi n'amahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose. niwatumwe n'Imana, kandi nibabwira ubutumwa bwiza buhoraho ababa ku isi bose. ategerezwa kuba ari ku isi, ategerezwa kuba ari umugabo, intumwa. ni ukuvuga ko ategerezwa kuba ari igitwikirizo cy'umubiri. ibiciye muri icyo gitwikirizo cy'umubiri niko we rero we yobaye ariko arihishura gutyo, ariko arashyitsa iki cyanditswe nk'uko n'ibindi byanditswe. ibyo we mu kuza kwe yobaye ariko arashyitsa. we arashobora kuvuga nka bya bindi Yesu yavuga. iyo hari icyanditswe ikiriko kirashyitswa mu uwo mwanya aho we ariko arakora ibyo, arashobora kuvuga ati, uyu munsi iki cyanditswe kirashyikirijwe imbere yanyu. igihe yasoma Yesaya 61, murabona we ntiyasomye igice kivuga ngo n'umunsi wo kwihora, kuko hanyuma yari guca avuga ati iki cyanditswe kirashyikirijwe imbere yanyu. rero ibyo ntiyari kubishyitsa. ni ukuvuga yaciye aruhukira ngaho, yaciye agira stop. kandi ibyo rero yari kuzobisubiramwo we mu kuza kwe kwa kabiri, biciye mu gikoresho icyo we yobaye ariko arashyikiriza mu kuza kwiwe. uwacunguwe, umwe wo mu bantu.
mwibuke ko umumarayika bisigura intumwa y'Imana, umuvugishwa w'Imana azanye ubutumwa bwiza buhoraho, ubutumwa bwiza bw'ubwami kugira ngo babwire ababa ku isi bose. Umugabo, murabona, si ikintu cy'amayobera, ahubwo ni umuntu w'inyama n'amagufa. Nimurabe ku rupapuro rw'113 umurongo 993 haratubwira ati nk'uko data yamutumye kubwira ubutumwa bariho bazima, ba bandi bari bagifite ibyizigiro, hanyuma ubwo butumwa nyene abushyira batari bagifite ibyizigiro. Biboneka umenga birahuje n'ibyo mw'uyu mwanya bitegezwa kugenda uko, kuko mwe mu wa Kristo aba muri twebwe ntiyigera ahindura kameremere kiwe, ntahindura imikorere y'Imana. Uwo yama ari wa wundi muri buri runganwe ategezwa kuguma ari wa wundi nyene. Yaravuze ati nk'uko data yantumye nanjye nyene ndabatumye. Ubukozi butegezwa kuba ari bwa bundi nyene. Arandika ko ibyahishuwe 7:11-3-6 umurongo wa mbere. Ibyo mw'ivyo vyanditswe aho hatubwira ku bukozi bwa Mose na Eliya, ubukozi bw'umumarayika afise ikidomeco c'Imana nzima, ni ukuvuga afise mpwemu yera. Ni kuvuga arandika ko ngaha hejuru y'uyu murongo 993 navuga ngo bwa butumwa nyene ku bari bagifise ivyizigiro nibwo nyene bwabwiwe batari bagifise ivyizigiro. Uyu munsi buzoba ari ubutumwa bwiza bw'ubwami. Ni ubutumwa bumwe, kuko aza kugira ngo hezagira abana biwe, no kuvuga bahindura batoranijwe. Kandi bivugwa ati aza kuba ari batagifise n'ivyizigiro, no kuvuga ni ubutumwa bwo gushingira intahe byongeye n'abatagifise ivyizigiro. Ubutumwa bwiswe ngo ubugingo buri mw'ibohero. Aha aratubwira cyane kuri ibi, kuko ngaha aratwereka ibyabaye no mu gihe cya Yesu. Mu kuza kwa mbere k'umwami yaragiye abwira ubutumwa impwemu zari ziri mw'ibohero zitari zigifise amahirwe, abari batarumviye mu gihe cya Nowa. Gutyo byongeye ubwo bukozi avuga yuko ubukozi nk'ubwo buzokwisubiramo. Ubwo rero n'ubukozi bwa Mose na Eliya. Arabandanya avuga atavuga n'ijwi rirenga. Tubwiwe ijwi rirenga tuba tubwiwe ku ijwi rirenga ry'inzamba y'iherezo, ubutumwa bw'ikiringo kinini. Iyo ni inzamba y'iherezo. Abikorinto ba mbere ikigabane cya 15 umurongo wa 50 intumwa Pawulo avuga aho atubwira ko inzamba y'iherezo, kuko inzamba y'iherezo izovuga abapfuye muri Kristo bazoca bazuka batakibora, natwe abakiriho tuzohindurwa. Ku rupapuro rwa 47 mu gitabo cy'imirongo umurongo 402 haratubwira hati, ni mu butumwa bwiswe ngo inkumi 10, haravuga hati kandi twebwe abakiriho tuzoba dusigaye kugeza ku kuza k'umwami ntituzobatangira cyangwa ngo tubuze abasinziriye ko baza, abo b'igiciro bashingishije intahe amaraso yabo. Ntituzobabuza ngo tubabuze abasinziriye, kuko inzamba izovuga. Hari ikintu kizoba, icyo kintu kanaka ubutumwa bwiza, izo nzamba izosamirana. Arandikaho ngo ubutumwa bwiza bw'ubwami, itangazo ryo kuza kwiwe. Bapfiriye muri Kristo nibo cyo babanza kuzuka bwa mbere, natwe abariho tuba tugisigaye tuzohindurwa. Twibone duhagaze ngaho twumva impinduka, umushatsi w'imvu zozimangana, iminkanyari zonyika, duhinduke mu kanya gatoya, nko mu kanya ko gukubita urugohe, tuzoheza tubona abakundwa bacu ba kera. Arandika ko ngaha ngo itangazo ry'ukuza rizosamirana, inzamba y'Imana, izuka hamwe no guhindurwa. Arabana yavuga we hano mu gihe aho uwo mumarayika ntumwa aba hari, uwo muvugishwa ariko aravuga ubutumwa bwiza buhoraho, ubutumwa bwiza bw'ubwami, hazoba izuka y'abapfiriye muri Kristo bazukiye mu mibiri hawe ubwiza, natwe bariho turi bazima tuzohindurwa. Nimba ari igihe ubwo bukozi buba buri ku isi kandi bukaba buri ko buravuga ubutumwa bwiza bw'ubwami, kandi hakaba ari igihe ariho haba izuka no guhindurwa, nuko rero
ntibyashyikirijwe muri Pawulo, haba muri Irene, muri Marite, muri Colombo, muri Wesley, haba no muri Revera William Branham. Nta nubwo byashyikirijwe mu gihe cya Dr. William Soto, kuko ntihigeze habizuka, haba no guhindurwa. Rero ni mu gihe aho ubu bukozi, uyu mumarayika ntumwa haba ariko aravuga ubutumwa bwiza bw'ubwami. Nuko rero no gushakashakisha ngo ninde ariko arakora icyo gikorwa. Nimurabe ku rupapuro rwa 6A mu gitabo cy'imirongo, umurongo wa 59. Ngaha haratubwira, ndizeye ko vuba hazogera igihe aho gukira kuzoba ugukira kw'igitangaza, kizoba ari nk'ikintu gisanzwe. Dutegerezwa gushika ku kwizera ko kuzamurwa mu ishengero kugira ngo tuduge tuve hano umunsi umwe, tuduge tuva mu gihe cy'indwi tuja mu ibuye rikomeza imfuruka. Rira haracapura ibuye rikomeza imfuruka n'agakwego kagana mu ibuye rikomeza imfuruka. Nimurabarandika ko hejuru ngo kwizera ko kuzamurwa ugukira indwara kuzoba ari nk'ikintu gisanzwe. Nimurabe ibyo avuga ku kwizera ko kuzamurwa, arandika ko hepfo ngo kwizera ko kuzamurwa mu bituragaro, mu butumwa bwiza bw'ubwami. Rero mu yandi majambo, mwebwe mumaze kumenya iyo ntumwa ifise ubutumwa bwiza bw'ubwami, muzoba muri ko murakirwa kwizera ko kuzamurwa kugira ngo muhindurwe muzamurwe. Umuntu atumvirije icyo iyi ntumwa izoba iriko irazanira ishengero ntazoshobora guhindurwa. We mu butumwa bwo ku munsi w'Imana niho yavuze ko benshi bazoba bariko barumviriza ntibanamenye ko iyo ari imituragaro, kuko ni mu buryo buciye bugufi cyane, nko mu buryo busanzwe, ku buryo uwari wese yovuga ati ntibyoshobora kuba ari ibyo. Mu buryo nk'ubwo ntibyoshoboka. Birashoboka ku Mana, kuko yo mu nteguro yayo yari bifise yarabigenye nk'uko, kandi abatunzwe n'Imana bonyene nibo bobaye bariko baravyakira, kuko nibo bamurindiriye, bari bamurindiriye kugira ngo bakire uguhindurwa. Abatazohindurwa ntibazomwakira. Ibyo hariya tuvuga tuti ibyo bigwanamwo ni nk'agacamugani, bigwanamwo mu buryo bwumvikana. Nimba umuntu atazohindurwa niyo vyitwararika kumviriza cyangwa kuvyakira, ahubwo bamwe muri bo bajya kubigwanya, kurogota, kubinegura. Ariko ibyo byose kugeza ubu turazi ko bisanzwe birimo mu nteguro y'Imana, kuko mu bihe byose byaragiye biraba, kandi niba byarabaye hariya akaba yaravuze ko bizoba bibangikanye muri byose. Rero nukurondera ngaho ibihwanye n'ibyo nyene, kurondera abana b'Imana, abizera bizeye ubutumwa, bariko barakira ukwitegura, bariko barakira inyigisho zo mu ihema. Ku rundi ruhande naho mu kibanza kanaka hategezwa kubaho abakwiza ibisabwa byabo bohagurutse bakabigwanya, kuko byose birabangikanye. Rero arabanenya avuga atubona watumwe n'Imana yasezeranye wo muri iki gihe cya nyuma, uwo tuzoba turiko turakirana umunezero n'agahimbare dushimira Imana kuba yamurungitse. Aho rero hazoza imigisha ikomakomeye kuri jewe no kuri nde wundi no kuri umwe wese wo muri mwebwe namwe. Aho hazoza uguhishurwa kuvuye ku Mana kw'ibintu byose bitegezwa kubera muri iki gihe cyacu, uguhishurwa kuva ku Mana kubwo guhindurwa kwacu no kuzamurwa. Kandi nimba hazi guhishurirwa kw'Imana kubwo guhindurwa no kuzamurwa, rero nukurondeza ngo ni hehe kuzoza. Kandi dusomye mu butumwa havuga ko ibyo byotangiwe mu gushyitswa kw'iyerekwa ry'ihema, ko mu ihema hobaye hariko haravugirwa imituragaro. Nuko rero ntibyari ko birumvikana rero imituragaro muri kiriya gihe. Wewe wovuga uti ariko yaravuze mu mwaka kanaka no mu mwaka kanaka. Wewe rero ugiye mu byo gutunga urutoki ngo werekane ngo muri ubwo butumwa we yarabivuzemo, ngo hanyuma naho ubu akavuga ngo mu ihema hazo ariko aratanga imituragaro. Rero wewe uri kuramwerekana nk'utatumwe n'Imana. Aho rero uba wiyinjije mu kibazo gikomeye. Atoya ivyo sivyo navuze. Rero wewe kubera kuri kuragereranya ikintu n'ikindi, none ivyo woba uri kubishira he? Rero intumwa y'Imana buri gihe uko Imana irungitse umuvugishwa, nimurabe harabaho impande zibiri canke imfuruka zibiri, niko twovuga. Iyo umuntu ari ku ruhande ko intumwa itararonka ku Mana guhishurirwa, nk'akarorero mu gihe cya Elisa haraje wa mugore, we rero atuma umusuku wiwe kugira ngo amubaze. Aramubarira ati Imana ntirampishurira ikiriko kiraba, ico ikibazo ufise.
hanyuma yarahavuye arabihishurirwa. Aho rero turashobora kubona ko byose intumwa ntibimenyera icyarimwe, ahubwo Imana igenda iraha intumwa iyiha umuco, uwundi muco mwinshi ku nteguro yayo yose Imana iba ifise mu gihe aho ibitumye iyo ntumwa. Hanyuma turabibona mbere mu cyumba yarajyamye arubama, amurambika ko izuru ku izuru, umunwa ku munwa, hanyuma aravyuka. Kwari kugira ngo umwana aronke ubushuhe, hanyuma arahaguruka atangura kuzunguruka mu cyumba. Nimurabe ibyo byose turabibona muri iyo mfuruka, mu buryo bugenda buratera imbere ugukira ingene byagenze kuri ya mwana. Ibyo twarabivuze ko aho impwemu y'ubukozi ya Eliya ibiriko irazunguruka mu nzu mu kibanza cyahera cyane muri iki gihe cya nyuma. Rero byongeye ku rundi ruhande, igihe mwene Data Branham yavuga yuko umugeni yari kuzoca mu mubabaro mwinshi, aho murabona hanyuma mpwemu yera yaramukosoye, hanyuma we mu nyuma aravuga atoya, umugeni ntiyigera aca mu mubabaro mwinshi. Murabona ni ukuvuga ko intumwa z'Imana iyo zizanye guhishurirwa kandi kutabaye kuri ku murongo, murabona intumwa ubwazo zirabikosora, bitagenze uko naho intumwa ikwirikira ikabikosora, kuko iba ari ya mpwemu nyene y'Imana. Nimurabe mu gihe cya mwene Data William harabaye nk'ibyo nyene. Yaravuga nko muri za 97 98 mu butumwa bumwe yaravuga ubutumwa bwavuzwe muri za 70, aravuga ati ubwo butumwa ntibushobora gushyirwamo nk'uko nyene, ati ahubwo ni ukubukosora bukashyirwa ku muco w'iby'Imana kugeza ubu yamaze kuziraduha. Ubu muri iki gihe niko we yavuga ku by'Imana yagiye iziraduha, yagiye irushiriza kuduha umuco mwinshi ku biruta ibyatanzwe hariya. Murabona byose ni mu buryo bugenda buratera imbere. Rero si ukuvuga uko we cyangwa bo baba bari baravuze ikintu kenshi nk'abivuga cyangwa ko byari ko birashyitswa muri uwo mwanya, umuntu rero akavuga atariko ati ibyo biri ko birashyitswa muri we, none yoba ariko aravuga nde? Nk'igihe ya nkone yavuga ati none ngaha yari kavuga nde? Yavuga nde igihe Filipo yamusanga ariko arasoma icyanditswe cyo muri Yesaya, ati none ubu yari ko arivuga we nyene ubwiwe cyangwa avuga uwundi? Wari wese yovuga ati yari ko arivuga we nyene ubwiwe, ariko ntiyari ko arivuga, yari kavuga ko uwundi yari kuzobishitsa. Ari nka Dawidi. Mwene Data Branham aravuga ati bari ko barabamba umwami hariya, ati abyongeye banaririmba izaburi ya 22 ariyo yavuga ngo barantobaguye ibiganza n'ibirenge. Iyo niyo zaburi, musuzume ngaho. Rero murabona bariko bararirimba iyo zaburi, barashobora kuvuga bati ibyo byaramaze gushishwa muri Dawidi, kuko we yari yonze cyane kubwo guhamwa kose yaciyemwo, kuko yaravuga ko yashobora guharura amagufa yiwe. Yari mu mwanya mu gihe zaburi ya 22 yari mu mwanya ugoye Dawidi, mu gihe kigoye, kandi ntiyari muremure, yari mugufi. Kandi mwibaze n'izo ngamba zose, uwo ari we wese araheza konda, kandi ataronka umwanya ukwiye wo kujya ngo yigaburire. Yaravuga ati ndashobora guharura amagufa yanje. Murabona yari karavuga kuwo hanyuma, kuko we yari ishusho n'urugero, yashushanya umwami nawe nyene. Rero murabona ingene ngaha turashobora kubona izi mfuruka, uko abavugishwa bashobora kuba bariko baravuga ikintu kanaka, umuntu akibaza ati bibishikirizwa muri we. Ariko nimurabe icyemezo gikomeye ku ibyo byose, aho dushobora kubona ko atanu umwe muri bo yigeze zano kwizera ko kuzamugwa. Icyo cyemezo murazi icyo ari cyo, ntibakiri hano. Kandi kubera ko bitegezwa kuba biciye mu nyigisho, ubu rero umuntu yoshobora kuvuga ati ariko ubutumwa bwabo burahari, byose birahari, ati hariho n'ubutumwa bw'amakuru meza yatuzaniye. Ariko yego, ariko ubu ibyo byose ni ukugira uguhishurirwa kuvuye hejuru, mwe muyera biti ari mu bantu, kugira ngo tube dufite byose biri mu kibanza cyabyo. Aho rero niho hari iryo banga ryose, ari ryo rizwi gusa. Ni ukuvuga iyo kode niwe wenyine ayizi, kandi arazi ingene byose abikoresha ku buryo bikora bigacamo. Abandi bashobora
gufata ubu butumwa nyene ariko ntibitange ikintu na kimwe. Ariko je ndababwiye ntimukekeranya, umunsi umutari kure iri jambo ryose ryamaze kuvugwa rikaba ririko riravugwa rizokwama mu bana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana umubiri uhoraho uhawe ubwiza. Byongeye yaravuze ko abapfuye bazokumva ijwi ry'Umwana w'umuntu bagahaguruka. Nuko rero muzobona ikindi cyemezo gikomeye, abapfuye nibazuka muzovuga muti ibi byakozwe n'ijambo rivuzwe ry'uyu watumwe n'Imana. Uwatumwe n'Imana azanye ubutumwa bwiza bw'ubwami. Murabona arabandanya avuga ati guhishurwa kuvuye ku Mana kubwo guhindurwa kwacu no kuzamurwa, guhishurwa kuvuye ku Mana kubw'ibintu byose Imana muri iki gihe cya nyuma. Kandi mu yandi majambo aho hazoba hari ukwizera kudushoboza guhindurwa no kujyanwa na Kristo mu mazimano y'uko bw'umwagazi w'intama. Ku rupapuro rwa 4 mu gitabo cy'imirongo umurongo 28 nimurabe haratubwira hati jewe mu by'ukuri bivuye ku mutima ndizeye ko mbere y'uko ishengero rishobora kujya mu izamurwa ritegezwa kubanza kugira ukwizera ko kuzamurwa. Twebwe ntitwoshobora kuronka no kwizera kudushoboza gukira indwara ikigoye cyane kubwo kuzamurwa. Ibi yabivuze no mu bimatanijwe papura 212 228 izo mpapuro zose ziratubwira ko by'imituragaro tugezwa kubanza kugira ukwizera kuduhindura kugaha ubuzima uyu mubiri ukaduzwa. Ndizeye ko hariho ishengero riri mu nzira ririko riraza muri iri joro, ububasha bw'Imana nzima, aho umuntu azovuga ijambo arivugire ngaha rikayangane nk'umuravyo. Kandi ishengero ririko rirasohoka riza ntazoba ari umupisikologe, atari nk'ibintu mwe n'ibyo bya bintu abantu bubaka kugira ngo abantu babyizere, ahubwo rizoba rishengero nyakuri risizwe na mpemu yera ryahamagawe hanze. Ishengero arandikaho ngo nk'umuravyo iburyo utera ujya hejuru aracapura ibuye rikomeza ivuga kandi kako ngo rizovuga ukwizera ko kuzamurwa. Nukuvuga ko ukwizera ko kuzamurwa gutegezwa kuvugwa, kandi hategezwa kubaho ihanga riba ririko rirumviriza ryakira mu mutima waryo nk'uko bakiriye bwa butumwa bwiza bw'ubuntu. Kandi haravutse ukwizera mu kuza kwa mbere k'umwami. Baravutse rero ubugira kabiri abantu bose bakiriye icyo gikorwa cy'ubucunguzi. Hariho byongeye ukuvuka kubera mu kiringo cy'ubwami, ukuvuka ubugira kabiri, kuvuka gushasha. Nimurabe kuri urupapuro muri ubu butumwa bwitwa ngo urugi rwuguruye 12 z'ukwi 1198 muri Sao Paulo Brazil. Aravuga ati unesha nzomwakwicarana nanjye ku ntebe yanjye nk'uko nanjye nanesheje nkicarana na data ku ntebe yiwe. Nk'uko Kristo yicaranye na se ku ntebe yiwe mu ijuru, mu ntebe yo mu ijuru, ubu naho Kristo avuga yuko azoha unesha akamuha kwicarana nawe ku ntebe yiwe. None ninde azoba ari unesha? Azoba hari ku munsi w'iherezo ariko arigisha ubutumwa bwiza bw'ubwami. Ninde izoba ari intumwa? Iyo Kristo nk'umwana wa Dawidi n'umwana w'umuntu azokwigaragarizamwo hamwe n'imfunguzo za Dawidi, akugurura urugi rw'inganji y'imyaka 1000, akugurura urugi gukuza kwa kabiri kwa Kristo. Uwazoba ari umumarayika ntumwa aba ariko arabaho muri iki gihe cya nyuma. Marakita niko yitwa yanyu, niyo muri Brazil. Hariya muri Puerto Rico tuvuga ngo insake. Marikata ya nyoni nimurabe iryo zina simbe ndagitiranije ni nyoni ivuze kwamo. Ariko murabona aha we yari yamaze kuba ariko arerekana ko ku iherezo ry'igihe hategezwa kuba hariho igikoresho kihari ari kizima hagati mu ishengero. Ariko nimurabe ubu butumwa twarabwumviriza. We yara tukavuga tuti we nyene ari ngaho ategezwa kuba ari we, kuko uwatoranijwe agenda intambwe ku yindi, kandi iyo ariyo ntumwa nk'uko byagenze mu gihe cya Mwendata Branham. Igihe Mwendata Branham yari akihari hakiri ubukozi bw'integuza, turashobora gutanga ko karorero kuri we nyene ubwiwe na Mwendata Miguel. We yari uwizeye ubutumwa bwa Mwendata Branham, ariko Branham yaragiye. Miguel yari umwe mu bari barindiriye ko Branham azuka, ariko ni murahabe ntiyazutse. Imana rero ihagurutse ya ntumwa ariyo yazaniye amakuru meza ishengero mugeni. Kandi murabona we yakoze iki?
yaciye yimukira muri iyo yindi ntambuko Migeli akurikira iyo yindi ntumwa. Hanyuma Imana yarajyanye iyo ntumwa, naho nyene Migeli yibaza ko iyo ntumwa yari kuzuka muri iyo minsi. Ariko nimurabe, hanyuma Imana igihe Imana yakingurira gutahura Migeli, we rero yaciye akora iki? Yaciye akurikira uwukurikira, kuko uwo niwe buri mwana w'Imana wese, icyo nicyo buri mwana w'Imana wese ahamagariwe gukora aho Imana ibitumye umuntu. Aramukiwe kuba mw'icyo gihe aho Imana yarungitse ubwo bukozi butatu. Uwo ni umugisha ukomeye. Sinzi bangahe bari hano babaye mu butumwa bwa Mandata Branham no mu bwamwe. Ndabona ikiganza gikirijwe, bava mu butumwa bwa Mandata Branham baja mu bwamwe Data William, hanyuma naho uyu munsi bariko barumviriza ubutumwa bwiza bw'ubwami buriko buravugwa. Murabona, icyo nicyo buri mwana w'Imana wese ategezwa gukora. Nimurabe, aravuga ati wazoba ari umumarayika ntumwa, kuko umumarayika ni intumwa, ni igikoresho cy'Imana. Iyo biriko biravugwa mu mvugo ya kimuntu, iyo bivuzwe naho mu mvugo yo mu ijuru y'Imana, intumwa, impwemu y'ubukozi. Murabona, ibyo byose bikorwa na mpwemu yera umwe rudende. Buri gihe yamara impwemu yera umwe rudende. Ariko muri iyo ntumwa, we arashobora gukorera mu muntu umwe ubukozi bumwe, bubiri, butatu, bune, butanu, ubukozi mpwemu yera yifuza. Muri Yesu harimo ubukozi bwose. No mu bukozi bwa nyuma naho nyene harimo ubukozi bw'umwigisha, umuvugishwa, umuvugabutumwa, umwungere, umuvugabutumwa. Ubukozi butanu burimo ngaha. We rero arakora ubukozi bwa Yesu, ubwa Mose n'ubwa Eliya. Rero aravuga ati, kandi nta n'umwe wo mu bamarayika ntumwa indwi akiriho ari muzima ubu mu mubiri w'umuntu. Aha hari mu 98 niho yatubwiye buno butumwa. Muri iki gihe cya nyuma gusa hobaye hari umumarayika w'umwami Yesu Kristo wenyene, watumwe na Yesu Kristo ku ntumwa Yohana, amuzaniye uguhishurirwa ko mu byahishuwe yarungitswe ari mu mubiri we wa Teofaniya. Murabe, muri icyo gihe uwo yari akihari ari muzima. Ariko murabona, inyuma Imana imaze kumujyana, Imana yaradukinguriye ishusho y'ubu bukozi bukomeye cyane bwari bumaze igihe buri mu ishengero mugeni. Nk'uko muri Argentine we yavuze ati, narungitswe mvuye mu kugaragara kw'Imana kugira ngo ntange aya makuru meza, kandi mu gihe no yatanga n'ingoga bishoboka, ubwo nyene no ushobora guca ngenda mu rugo kwa Data wa mwijuru. Rero wari wese yovuga ati, ariko nimba yarugushiswa kw'ibyo nibaza ko yari kutujyana mu mazimano y'uko bw'umwagazi w'intama, ni kubera ko nagomba kugenda, ahubwo mu kuza kwiwe aje kudutegura ngo aduhe ukwizera ko kuzamugwa tujyane. Ariko murabona ingene Imana yaciye igendera duhishurira ishusho yose, idukingurira gutahura kose kugira ngo dutahure buriya bukozi ubw'Imana yamaze igihe iriko irakorera mu ishengero muri we. Ni navyo nyene ivyo nyene vyabaye mu gihe cya Yesu, mu gihe cya Mariya, imbere y'uko Yesu avuka, imbere y'uko asamwa inda ya mpwemu yera. Mpwemu yera Gaburiyeli bingana, mpwemu yera yaravyanditse. Abandanya kuba ari mpwemu yera umwe, kandi we yaragiraniriye ikiyago na Mariya. Ubu naho icyo kiyago cyabaye mu ibanga, nk'uko yakigiranye natwe ngaha mu isi, ariko nta n'umwe yigeze abikikanda. Haraciye umuntu ngaha, yarakoze ubukozi, yaragiye. Ariko ishengero mugeno ubuho rirazi ibyo we yari yaje kuzanira ihanga ry'Imana. Ishengero mugeni kandi ryaravuze riti amen kuri iryo jambo. Rero murabona ingene mu iryo jambo rero havuka uyu mwana jambo. Rero ni murabe mu gitabo cy'imirongo ku rupapuro rwa 94 umurongo amajana 811 haratubwira, mwebwe mwatahuye ikintu. Byoshoboka ko jewe ntotegerezwa kubabwira ibyo kuba Imana. Ni murabe, ni gitangaza. Murabe rero, dushingiye ku gihe cy'Imana yari kurokora isi y'imbere y'umwuzuro, yarungitse inkukuma. Mu gihe aho yagira irokore Isirayeli, yarungitse inkukuma. Mwebwe mwibaza
aha ni uyu ni umurongo uri mu gitabo cy'ibimatanijwe naho nyene mwe mwibaza reka nacyo tube tukizinguriye kiri ngaha ku rupapuro rw'amajana 301 hategerezwa kuba 301 amajana 301 yego. Mwebwe mwibaza ko mu gihe hariya Yohana yari mu izinga rya Patimo kubwo butumwa butari butunganye cyane ku buryo itashoboye kuburungikana mu marayika. Mwebwe murazo mu marayika bisigura intumwa, ariko mwari muzi ko iyo intumwa ari umuvugishwa. Mwebwe ibyo murabyizeye? Reka tubihinyuze. Ibyahishwe Yohana 22 reka turabe nimba yari mu marayika, nimba yari inkukuma. Yego menyene yari mu marayika, yari intumwa, ariko yari umuvugishwa n'Imana. Niwe yahishuriye Yohana iki gitabo cyose cy'ibyahishuwe. Ibyahishuwe 22 umurongo wa 19. Mwitegereze ibyo Yohana yabonye ngaha. Jewe Yohana nije nitegereze ibyo bintu ndavyiyumvira. Rero we yari karasozera iki ni kigabane cya nyuma, maze kuvyumva no kubibona nikubita imbere y'ibirenge by'uwo mumarayika ngo ndamusenge anyeretse ibyo bintu. Nuko uwo mumarayika arambarira ati sigaho ntubikore, nta muvugishwa n'Imana w'ukuri cyangwa intumwa y'ubwoko na bumwe yokwemera gusengwa. Yarambariye ati ntubikore kuko ndumugurano mugenzi wawe na mugenzi wa bene so abavugishwa n'Imana n'uwabitondera amajambo yo muri iki gitabo Imana bari yusenga. Murabona rero icyo gitabo cyari ingirakamaro cyane, ni ijambo ry'Imana. Mwitegereze kandi ijambo ry'Imana rizanywe ritegerezwa kuzanwa n'umuvugishwa n'Imana, kuko uwo niwe ijambo ry'Imana riza rigashikira ko. Reka dukomeze ngaha turangize uwo murongo. Nari ndindiriye kuronka ikibazo ku bijyanye n'ibyo ngaha. Jewe gusa nibagije ko mbumvise. Nuko rero jewe nibagije ko nari kuvyinjiramo. Buri jambo ryose ry'Imana rirazanwa. Bibiliya ntiyigera ihindura imikorere yayo. Cyamari cya kintu nyene ritegezwa kuza kuwo muntu ababona kure turindiriye ko ashika. Rero murabi byashuye hana 10 rimwe kugeza kuri 7. Ngaha hepfo arandika ko guhishurirwa kose gutegezwa kuza ibikuzanywe n'umuvugishwa. Hejuru arandika ko ngo umuvugishwa n'Imana Eliya umumarayika niwe yazaniye uguhishurirwa Yohana. Nimurabe hinge turabe ngaha hariho ibyanditswe mu gice cy'amaji inyuma ngaha. We arandika umumarayika yahishuriye Yohana igitabo cy'ibyahishuwe. Ninde? Abyandika nk'ikibazo. Ninde? Ni umuvugishwa n'Imana Mose na Eliya. Rero nimurabe reka tubandanye gatoya. Aha twari ko turasoma aravuga ati kandi ku munsi w'iherezo iyo mwemi izora imbiri mu mubiri w'inyama. Rikavuga ko uwo mumarayika uwo ni umumarayika Kristo avuga mu Byahishwe Yohana 22:16 ati jewe Yesu ntumye umumarayika wanje gushingira intahe mwebwe ivyo mu mashengero. Rero nimurabe mu butumwa bwiswe ubutumwa bwiza cyane intumwa yo kumugoroba. Intumwa yo kumugoroba nimurabe mwenda Branham ngaha aravuga ati nimurabe ku yindi ncuro igihe cya nyuma cy'ishengero. Mpemu yera Yesu wenyene ubwiwe. Mpemu yera Yesu wenyene ubwiwe acavuga icyanditswe. Jewe Yesu ntumye umumarayika wanje gushingira intahe ibi bintu. Mwenda tabiri amarandika ko ngo Ibyahishwe Yohana 22 umurongo wa 16. No mu Byahishwe n'ikigabane cya 13 hariko aravuga kuri iki gihe cy'ishengero. Ikigabane cya 3 igihe cya Laodikiya Yesu arashingira intahe bizoba mu minsi y'iherezo. Aravuga ati ishengero rizobira itunze Laodikiya rikonje. Barashobora kuryoherwa umuziki uri kuravuga kugira ngo basemerere baboroge, ariko kugira ngo bakire igishinga ntahe n'ubuzima bwejejwe bari kure cyane y'ivyo. Ninde yari kwarashinga intahe mu gihe aho mwenda Branham yari ahari? Yari Mpemu yera nyene.
ni ukuvuga aho turabona ibyashyuwe na 22:26 na 16 biriko birashyitswa kuko ibyanditswe ibishyitswa kwinshi kenshi. aho rero we aravuga ibyashyuwe na 22:16 akabivuga nka mpwemu yera aba ahari, ariko arashinga intahe muri icyo gihe. ingene afata icyo cyanditswe akakigira icyo muri kubu, kuko mpwemu yera yama muri kubu gahoraho. ariko ivyo Pawulo yari gushobora kubifata, yari gushobora kuvuga ati byashyuwe 22:16 kuyo mu marika ntumwe ari we mpwemu yera yari kuzoba ariko arashingira intahe mu icyo gihe, ashinga intahe ibyo yari kuba ariko arakora. ariko muri databara namuri ku papuro gujana mu 34 mu gitabo cy'Amatanijwe aravuga ati ariko igihe uyu mpwemu yera dufise wari hagati muri twebwe mwaka kanya nyene mu buryo bwa mpwemu yera, nihageraho aba yambaye umubiri mu muntu wa Yesu Kristo, nuko rero twebwe tuzomwimika, kuko impwemu ntiyoshobora kwimikwa ngo yambikwe igitsibo. nuko rero mpwemu yera niwe yari hagati mu ishengero. wewe wovuga uti ariko none Dr. William Soto nawe gute? mwibuke ko we yagiranye ikiyago na Mariya. rero umwana w'isezerano ntiyari Gaburiyeli, we yaje kuzana amakuru meza, yaje kubyara uwo mwana mu nda ya Mariya. ugushyitswa kukuza kwa kabiri k'umwami ntiyari Gaburiyeli, yari Yesu. ni ukuvuga ko hari gutegerezwa kubukurondera rero izo nkurikizi, izo nyungu ziva mu iryo jambo Gaburiyeli yavuze aribwira Mariya. none inkurikizi, inyungu zabaye izi, inda yatanguye gukura. inyungu zabaye nuko yabyaye umwana w'umuhungu. rero murabona ingene ishengero muri iki gihe cya nyuma naryo ryamaze kuvyara umwana w'umuhungu, umwana jambo ari we byavuzwe na wa mumarayika w'inkomezi. kandi iryo jambo inkumi Mariya mugeni wo muri iki gihe cya nyuma yararyizeye, kandi yaravuze ati nibibe kuri jewe nk'uko ijambo ryawe rivuze. kandi ni gute none bo bamwambika igitsibo mu kumwemera, bati uyu ni wa wundi, ni wowe wavuze ko yari kuzoza hagati mu ishengero ryawe. nuko rero bamwemeye baramwambika igitsibo nk'umwami w'ubwami n'ubuganza. ninde amwambika igitsibo? ni ishengero ryiwe mugeni. rero arabandanya avuga ati turabonye ngo mu marayika ntumwa w'umwami Yesu Kristo ninde. aha mwebwe murabona hari icyanditswe kiriko kirashyitswa rero muri iki gihe, ariko hanyuma muri icyo gihe turakibona bundi bucyashya kiriko kirashyitswa nk'uko byagenze muri buri gihe cy'ishengero. ni intumwa izoba ihari ku munsi w'iherezo iri hagati mu ishengero rya Yesu Kristo mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, mu gusobekerana kw'ikiringo cy'ubwami kibisikana n'ikiringo cy'ubuntu. kandi hamwe n'urufunguzo rwa Dawidi, Kristo biciye mu mumarayika ntumwa wiwe azokugurura urugi rw'ikiringo cy'ubwami, kandi urwo rugi ni ukuza kwa kabiri kwa Kristo. azogugurura gute? wenyine ubwiwe, ariko arimenyekanisha, ariko arihishurira abantu. aho arugurura iki kiringo gishasha, amaze kugura ikiringo cy'ubuntu. kandi mwebwe murazi iby'ingene vyagenze mu buryo buciye bugufi. cyabaye ikintu cyavuzwe, harahagaritswe imibatizo, byose birahagarikwa. harahagaritswe ibintu byose, kuko we yaravuze mu Bikorinto ba mbere ikigabane cya 11 kuri cya kibutso cy'ingaburo yera, yaravuze ati muze murabikora munyibuka kugeza ngarutse. none habaye iki? byarahagaritswe gukora. rero ategezwa kuba yaraje. none nimba yaraje ategezwa kuba ari hagati mu ishengero ryiwe, ategezwa kuba ari hagati mu ishengero ryiwe, kuko ibyo byarahagaritswe, byarahebwe kugeza igihe abaje. rero we ni hari. rero mu yandi majambo, ubu rero wewe mu kuza kwiwe arugurura iki kiringo gishasha. kandi iki kiringo murabona ni ukwimikwa kwa bwa bwami bwa Mesiya, ari byo ubwa mbere ariko abikorera ngaha mu bugingo, mu mutima wa buri watonzwe n'Imana, ariko arimika ubwami bwa Mesiya mu mutima wawe no mu wanje, kugira ngo hanyuma ubwo bwama bwimike mu buryo bufatika bugaragara ku butaka bwa Isirayeli. niho hazobera ugutegeka umubumbe w'isi wose. Isirayeli uzoba ari umugwa mukuru w'isi. arabandanya avuga Kristo mu kuza kwe kwa kabiri n'urugi
urugi kubw'ikiringo cy'ubwami no kubwo kwinjira muri iyo nganji y'ubwiza y'imyaka 1000 kwinjira mu ubwo rugi abatunzwe n'Imana bazokwinjira ku munsi w'iherezo. Uwutinjira biciye muri uru rugi ntiyambare kuko ntajya mu kimpumbi, kuko kujya mu mazima n'ubwo bw'umwagazi w'intama no mu iyo nganji y'imyaka 1000 hazobaho gusa abo bonyine bazoba babanje kwinjirira mu uru rugi. Icyo ni igishengero rya Yesu Kristo mu myaka 2000 ryagumye ririndiriye ukuza kwa kabiri kwa Kristo, ariko urugi rw'ikiringo cy'ubwami, nk'uko ukuza kwa mbere kwa Kristo kwabaye urugi rwo kwinjira mu kiringo cy'ubuntu. Rero turabonye uwatumwe kubwira ubutumwa amahanga yose, imiryango yose, indimi zose n'amoko yose, kandi uyo ni umumarayika afite ikidomesho cy'Imana nzima. Iyo ni intumwa ya nyuma y'Imana ifite mpwemu yera, mpwemu yera ariko arakora ubukozi bwa Yesu, bwa Mose n'ubwa Eliya, kandi ariko aratuzanira gutya rero uku kwizera gukomeye ko kwimugwa, kuko ishengero aravuga arigiye kuzamungwa, we aje kubw'ishengero ryiwe, kandi nimba aje kubw'ishengero ryiwe rero hategezwa kurijyana. Niyo ushobora kugenda hariya atajyanye ishengero. Mwe muribuka igihe yavuga ko we yasabye ikindi gihe wundi mwanya, ariko murabona harabayeho umuntu kanaka yasenze arabisaba, aramusengera, kandi murabona hariya rwaba n'urupfu, kuko nimba afise imfunguzo za kuzimu na rupfu rero arashobora mu rupfu agakurayo uwamaze gupfa. Turazi yuko abera badapfa barasinzira, ariko iryo ni ijambo dusanzwe dukoresha, murabizi. Rero murabona we yaramuhamagaye, nta nubwo ijambo uwo muntu avuga ari ijambo umuntu ufise kansera ntiyogitambika imbere. Mwenda Branham yaravuze ati, mwe yari yaramubwiye ati na kanseri ntizokwitambika imbere. Ni ukuvuga ikintu cyose uwo mugabo avuga. Rero nimurabe ingene kanseri yo mu buryo bw'impwemu, ikivyimba cyo mu buryo bw'impwemu n'ibyo bindi byose ingene vyamaze gukugwa mu bantu, byongeye byarakijijwe no mu buryo bufatika busanzwe. No kuvuga ingwara nazo z'abantu byose mu buryo bugenda buratera imbere. Ariko nimurabe yaravuze ko we atari gushobora kurenguka hariya wenyene, kandi we yakiyaza arasubira kubaho hama aragenda. Rero kubera ko byose bitegerezwa kuba, byose bitegerezwa kugira urufatiro n'icyo kwishimikiza, icyo gufatirako. We agarutse hariya bitwereka ibyobaye kuri ubu bukozi bwa Mose na Eliya. Hategezwa kubaho ikintu kiba cyarabishushanije. Naho murabona mu gihe cya Yesu turabifise hariya uko byari kuzoba bibangikanye muri byose, ariko murabona no ngaho naho ibyabaye vuba biratwereka ko uriya mubiri warasubiye urazuka urahaguruka. None habaye ikintu yagezanye mu muringane bwa gatandatu, nta nubwo yaciye atujyana mu mazima n'uko bw'umwagazi w'intama. Ni kubera ko ibyo byobereye mu bukozi bwa Mesiya, mu bukozi aho Imana yoshikirije iryo sezerano. Rero hari gutegezwa kuba ikintu cyo kibishushanya. Rero iyi ntumwa ya nyuma yoyo ego mizovuga iti ntimuhangayike, sindenguka ndi jenyene ngo ngene mu mazima n'uko bw'umwagazi w'intama, njyana na mwebwe mwese mu mazima n'uko bw'umwagazi w'intama, kuko uyu we ego ntiyogiye wenyene. Rero mwibuke we yarabanje aragenda aduga mu buringanire bw'indwi, hanyuma aca muri paradizo. Murabonaho harabayeho igikorwa ubwo bukozi bwakoze mu gukwegwa kwa gatatu. Rero mu yandi majambo Mose na Eliya mwebwe kugeza ubu murazi ibintu byose bizoba, aho bazoreka kuhaba gusa iminsi 3 n'igice, hanyuma naho hazoca haba rwa rubanza mu buringanire bwa gatandatu, kuko yavuze ko hariya bamurindiriye. Baravuze bataha turarindiriye ukuza k'umwami, ati turamurindiriye. Ariko murabona ko bo bavuga ko aza avuye hejuru, atazobanza aze kuri wewe atavuye hejuru. Ni ukuvuga ko ubu bukozi bubanza kuduga mu kugaragara kw'Imana, hama bugaca mu buringanire bwa gatandatu, hanyuma bugaheza bukaza ngaha ku isi.
nuko rero buzoba ngaho ari ubukozi bw'iminsi ya 30 na 40 mu batoranijwe. Tuzoheza rero duce tujya mu rugo kwa data wacu mu ijuru mu mazima no kubw'umwagazi w'intama. Ariko mwibuke yuko habaho ubukozi ngaho, ari ubwo bukozi bwobaye buri hari muri myaka 30 n'igice mu yinga rya 70 mu buvugishwa bwa Daniyeli bigenewe ihanga ry'Abaheburayo. Rero muri icyo gihe tuzobona ingene ivyo bizogenda, kuko azoba ariko aravuga ubutumwa muri icyo gihe, avuga ibihano vy'Imana vyose bizoba biriko biragwa ku isi. Ibyo tuzobivuga mu kindi gihe kugeza aho twoshobora kugarukiriza kuvuga. Ni byiza, turabonye uwatumwe kubwira ubutumwa amahanga yose, amoko yose, indimi zose n'amoko yose. Kandi muri iki gihe twaramaze kumenya uwo yatumwe. Uwo yatumwe muri iki gihe ariko arazunguruka Amerika Latine, Karayibe n'isi yose igiye ikagera, azana ukwizera ko kuzamurwa kuri abo bose bakunda ukuza kwiwe, kuri abo bose bari bamurindiriye. Kuri jewe ribaye ihigwe rikomeye n'umugisha ushobora kumarana namwe aka kanya ngaha muri Panama, turiko turigina turi kumwe namwe uyu mwanya tuyaga ku ijambo ry'Imana no ku bintu byose Imana iriko irakora, kandi tukaba turi mu gihe nyacyo, ku butaka nyabwo, turi kumwe n'intumwa nyayo n'ubutumwa nyabwo, kandi turi kumwe n'isezerano, amasezerano nyayo, kuko amasezerano Imana yatanze mu ijambo ryayo atarashyitswa na yacu. Icyo gituma hariho indirimbo ivuga ngo amasezerano y'umwami n'ayanjye, uguhindurwa ni ukwanje, kuko we warabisezeranye mwami. Reka nsige bundi bushasha nsigarane namwe ngaha Revera Ariel Serude kugira ngo asozere iki gice cyacu, ashimira Imana ku bw'imigisha yayo. Kandi tuzosubira ikindi gihe, noba ndahaciye ndengana nk'uku, cyangwa tuhakoreye escale n'indege tuharuhukiye gato, ariko buri gihe Panama tuhagumana mu mutima wacu. Kandi murafise umwambasaderi mwiza hariya muri Israel w'umugore, umuntu yubashwe cyane, akunzwe, nyaragize ihigwe ryo kumumenya, kandi mu by'ukuri arahagarariye neza Panama hariya muri Israel. Imana imuhezagire we umwambasaderi n'umugabo mu bikorwa byose akora hariya ku bw'ineza ya Israel no ngaha naho igihe bari ngaha. Ni byiza, ni byiza. Imana ibahezagire, ibarinde, bazigame, mubandanye mugira umunsi w'umunezero wuzuyemo imigisha y'Imana. Hamwe natwe mwene data Revera Ariel Serude, ndabashimiye cyane. Imana ibahezagire cyane.